Nyakubahwa mushikiranganje muri ya ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane ku mishahara y'abakozi ba leta, hari abakozi ba leta bamwe bamwe barenganijwe mu itangwa ry'amanota y'akazi ico bita emploi type, ayo nayo akaba ari nayo afatirwa ko mu guharura umushahara w'umukozi. Kuri ico kuva ku mushikiranganje mwasubiriye hari harabaye inama zitari nke n'imyiherero, baremera yuko ico kibazo kigiye kuva mu nzira, ariko abo bakozi gushika uno munsi bararindiriye amaso ahera mu nzira. Rero bariko babaza vy'ukuri hoba habuze iki kugira abo bakozi barenganurwe. Ibijanye na emploi type, icambere no mubwira nuko yatanguye avuga yuko hari abantu amanota yabo yakorotse kubera emploi type. Ico kintu sico, gusa hari igikorwa cariko kirakogwa kijanye na evaluation kugira ngo turabe ingene kunganisha imishahara biriko biragenda, kugira ngo utunenge twose twagiye turaba dushobore kudukosora. Ico gikorwa rero ntikirahera, ni gikorwa nkuko nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yabivuze. Turindiriye ikintu kijanye n'ivy'abastatut special kugira ngo dushobore kubiheraheza. Rero ivyo bijanye na emploi type, abantu benshi barasavye yuko bo batunganiriza, ariko kandi nagomba namushimire ko yabajije ico kibazo. Mugabo ndamuha n'inkuru yuko muri benshi basavye gutunganirizwa, ibice birenga 75% kwijana bamaze gutunganirizwa. Kandi murundi ndamwumva ari kwavugira abandi, ariko nuko nawe nyene ataciye abaza ati mbega bigeze hehe kuri abo yavugiye. Ariko benshi baramaze gutunganirizwa, na cyane cyane ko nari nasanze yuko igituma hari ivyava ku madosiye yabo, ariko kandi hari n'ivyava mu bushikiranganje dufatiye ku bikoresho basanzwe bakoresha, cyane cyane bijanye n'ubuhinga bwa none, iyi mashini nyabwonko twari twasanze ari nkeyi. Mfatiye rero ku ma decision, ico bita decision de mise à jour, maze iminsi nsinya, ndabona yuko umurindi wiyongereye cyane, kandi benshi no kuri ama message naronka ngishika mu bushikiranganje. Ubu na jewe ndabona ko nituye umutwaro, ariko kandi hariho n'abagomba gutunganirizwa amadosiye yabo asanzwe afise ibibazo. Umuntu turaba dosiye yiwe ku gatwe kiwe, hari abashaka yuko emploi type tumuha ibijanye na diplome yaronse yaramaze gushika mu kazi, ari diplome yaronse muri vya bindi tuvuga vyo kwiyungunganya, uvuye mu masaha y'akazi akaja kwiga akaronka diplome, ariko atarungitswe n'umukoresha wiwe, kuko itegeko riravuga yuko umukoresha wiwe ari wa muhuruhusha yabona yuko bikenewe, amaze kuraba yuko akabona yuko n'amafaranga ajanye n'umushahara wiwe azoca kurikira. Rero nsubiyemo gatoyi novuga yuko ico kibazo kigeze kure, twarabatunganirije kandi n'ubu turabandanya, kandi ndababwira yuko ico kibazo ca emploi type kigenda kirahinduka. Si kibazo ukora no munsi ngo ndabatunganirije bose kiraheze. Uko umuntu umufonctionnaire wa leta ava akaja hariya usanga yahinduye emploi type. Urumva rero n'igikorwa ca misi yose. Ikindi no baremesha ko nuko twarasanze no mu itegeko lijanye na classification des emplois type, hariho ama emploi type batashizemwo. Ino munsi rero twarashizeho umugwi uvuye mu bushikiranganje butandukanye, dukorana
nabo dusanzwe dukorana les partenaires sociaux no kuvuga abasendikaliste igikorwa kigeze kure kugira ngo tubikosore vyose hanyuma umwe wese kuri diplome yiwe emploi type ishobore kuboneka kuko ino munsi ari umuntu afise emploi type itari yo muri iyo classification ugiye mu mashini muri logiciel y'imishahara ntibishobora kwinjira no kuvuga yuko rero nk'abo usanga bafise amadiplome yibagiwe bo baratenyenya tugaheza ico gikorwa turiko turakora kugira ngo haboneke iyindi classification shasha ya emploi type hanyuma tubatunganirize. Ngifise ijambo nagira mvuge nico umwari mwabajije umushikiranganje nyakuba umushikiranganje wa mbere kijanye n'abasu kontra. Igikorwa c'abasu kontra naco nyene carakozwe. Haragiyeho umugwi hariho icegeranyo kiri mu bushikiranganje ariko twanse yuko kibandanya ivy'abasutatu bose byose bitarava mu nzira. Murumva yuko gikorwa cyamaze gukorwa umwanya n'umwanya turashobora guca tugishira mu ngiro mu gihe ivyo vy'abasustatu bivuyemo. Akandi kabazo gato kajanye n'iryo gukuraho ubwo busumbasumbane bw'imishahara ubwa mbere nagira ndacerekeze kuri nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kerekeye abakozi bagengwa nico abasu kontra muri iryo kugwaho ry'ubusumbasumbane bw'imishahara hari abandi bango baratunganirijwe ariko bobo ivyo ngo bikaba bitarabashikira igihe rero mwari mukiri umushikiranganje ajejwe ikigaga ca leta mwoba mwari nigeze kubemerera murabizeza yuko ikibazo cabo coba kigiye kurabwa kikava mu nzira ariko gushika n'ubu ntikirakunda nabo bakibaza icoba kibuze. Ikibazo cy'umumenyesha makuru Masudi kijanye n'aba bakozi bagengwa novuga n'amasezerano hagati y'abakoresha n'abakozi abasu kontra mu gifaransa naco nyene kiri muri uwo mugwi. Murabona ko twahereye mu bakozi bagengwa n'itegeko rya leta ubu tugeze mu bakozi bagengwa n'amategeko yiharije. Ico gikorwa naco nyene mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta baragitanguye kugikorerako kuko murazi ko gisaba kuraba umwe wese bimwe bavuga mu gifaransa ca emploi type guhembwa bivanye n'amashuri afise n'ivyo akora n'uburusho agenda araronka. Naco nyene gikorwa kitazoroha kuko abo bantu nabo nyene bafise ubusumbasumbane burenze cyane. Hari usanga afise kontra ari nk'uwahejeje ya gatandatu dufate nk'abashoferi bagakora mu mashira hamwe ugasanga ahembwa nk'umuriyoni asumba uwize kaminuza akora handi. Umva ni gikorwa kitoroshe mugabo igikuru nuko catanguye kandi leta yafashe iyo ntumbero tuzobandanya tubikorerako kugira navyo bifata umurongo ni buke nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi tugenda buke kugira bitore gunyisha murakoze reka ducishe mu gato twakire abariko badukurikira batari hano.